bambara abantu benshi baravuze ibibazo byinshi byo nyene lavage kwa bafata nabe bakozi bahama amasiripe bamese babahama ki amasutiye amaboka rero fiko tubikina kugira yes murayibona aho iyo foto nyene ngaho ni nyene lavage yambaye DPS ya ngo nivyari bikwiye novuga muri ndero ndundi ko abantu twambara uku tukashasha ducira kuri social media ahubwo abakira barahena cyane abakira n'amabere yaba ari hejuru urafyira abakira nyimenga madame yavuze ko agwaye mu nda sinzi abantu hanze yagwaye arakantu yagwaye nagahere aca kuri Google ngo reka gutinya rero Google ikimubwira ni kanseri kanseri karavaza araja kwipimisha SIDA Chese nshaka kwipimisha imvura atinya canke nta mwanya ndayifitiye je kandi nzi ko nkomeye reka ajya kwipimisha abantu basi ivyo bere navyo vyaje kubera iki ivyo fise ubiri wose je yari abakobwa sumba ubwiza benshi ndakira abakobwa b'isabuni Bonjour mesdames, messieurs, le fan de music industry. This is Nocel TV, the one of the best for this industry BD. Chakinyamakuru cyangwa kibaza nabishaka mvuga muri industry BD. Yes, kuri mikro kumwe na Benny behind the camera ni Arkeni. Yes, uno musi turi kumwe na Alvin Smith novuga Lavage asanzwe akurikirana n'abantu benshi cyane novuga bivanye n'ibikorwa asanzwe akora haba muziki cyangwa haba comedy. Yes, kumbure uno muri no misi rero afise strategy asanzwe akoreramo si kubw'umuziki gose ariko afise ubundi buhinga asanzwe akora. Yes, ni Lavage original tumaze gukora ibiganiro byinshi. Original bitugaye. Yani we gripe cyane covid man. Alvin bandanya presentation yawe ba. Yes conference avuga ibikorwa byinshi byerekeye agize ibisakora. Yes turabona ni original asige muri no misi asige akora navuga bayita ama prank canke ama prank ya asigagira ama prank novuga ari kumwe novuga n'umutambukanyi wiwe novuga yes n'umugore wiwe yes bizimisi binovuga bitaramisha abantu benshi bakavuga ati mbega Lavage yahinduye strategy mbega comedy yarazihevye canke mbega umuziki yarawuhevye bite kwanza Lavage original poa uko fresh na kuamsha leo ntango yaremutse gute rero uje ni Marie fresh comme d'hab Lavage yes comme d'hab ibintu bimeze neza cyane ne Lavage uno musi wiri wa muhira byari byose ko ndakubona nje nanirwa muhira mutse nje ndi muhira ndake misi yose nugikora none nkora ibi nagira afisa akazi nyabaki ko hino none akazi ufise nyabaki none kamenya gutega man nagira warufise akazi none uba urakazi inage waruba yatakaza ufise arakazi wamayo kumbe Lavage ntakaza afise washe murakama none nakonozo ko umunyemesha makuru ni yose ntaco kwe moi si je gagne de l'argent ça me dérange pas ntibikuvuruga yes kumbure Lavage ari muri babana batagaye akazi none maniga kuri kuranda umucamara ariko aragutera ubwoba yes kumbure Lavage kuvaho novuga ugiriye novuga ubugeni bisa nuko waciye uhindura strategy yo gukora warakora ibiki none si yankora umara comedy sana man fa comedy sana none nimba arizo zinyingiriza ushaka nkori fanya muziki tupe muziki utupe mabeat none nta muziki ndaba uduha mike y'Imana fuko natupatia muziki sana donc ushaka ukwezi zose ndasora 3 chansons urasuzurandira none ama video zo gukoza ama video jenzo wanda gutangira kamera naso yo Sony yawe yo kamera kandi mushama mukosha kamera nini yakuri wana gute nze ndagusponsoriza kwa kamera nje no shima mugabo twe tukosha kamera deja nini yakurutiye kuri clip canke mu biganiro mukora biganiro navyo dukora bigenda afise kamera yanje muto nije ni kamera nije ngira montage vyose kandi amantwa nsumira ngo vyose ni uvyikorera vyose kuri kino ne udashaka gutanga ubuziga Lavage kubera yuko amahera ashaka kuyijyana ngomba kuyijyana wegete yes kumbure byari kuba vyiza ariko Lavage kuzuratanga ubuzi ko ari benshi kumbure bakeneye ubuzi
Napatia Agenda akazi bukene. none ubukora bwose wenyene. Na cyane. Yes, ariko turavye izi prank kurakora abantu benshi novuga turavye ama comments abantu butabona ko batakira neza. Wari uvyiteze ko bivyozo vyakira gutya canke bimeze gute? Bon, je urabizi je ndi umuntu akunda gucreate. Urafise creativity ya. Je ndi umuntu bashaka gukora ikintu kiri unique. Donc ikintu kitamenyerewe n'abantu bose. Du coup, ndavuga reka nzanisha ama prank mu Burundi. Nasanze burya abarundi bazikunda kumbe kurabizo hanze bari barindiriye ko lavasha zikora batangura kuzikora rero batangura kuzifiringa. Sinzi ko ubona mu commentaire yiyo ya mbere abantu bose baguma bavuga yo asha turaryoye kabisa twari turindiriye abarundi bazokora ama prank donc ibintu nk'ivyo. C'est bon niyo bavu nabitanguje ndashimira Imana amaviews yaraduze kabisa cyane. Imana ishimwe vraiment ndabishimye cyane ko ngaho n'akanoti bandiko ndakinjiza buhoro. Mbega ku ruhande nuvuga gwa umugore wawe nta kibazo cyateye ko turabona umenga na ama surprise gusa umukorera kandi ibintu ariko bikora ku mutima. Yego mwana none mu nyuma abaze kubona ko ari prank tukaratahura. Yes, amaze gutahura ko ari prank aratahura. Amaze kubona ko ari prank aratahura mu nyuma. Ndamubwira je ndabiposta vyose. Ndamubwira ngo ari ibintu twavuze bitabigenewe. Ndamubwira j'en fous, je m'en fous. Ndabiposta yani ko bimeze. Kumbere ari abantu bwo kwibaza yuko uri kurasora nuvuga amabanga yo mu rugo ruvuga byerekeye famille. None amabanga yo mu rugo gwabo sayi wasi mu rugo gwanje. None cyashira ku mugaragara no. None birabaranga. Biraturabanye. Ega lavashe yatandukanye n'umugore we nkajya no mubwiye ngo uzo divorce ngo byo ku divorce kweli for really man. None ngo ari none si prank. Ni prank. Yes, kumbure ni lavashe original atuzane strategie nshasha y'ama prank turabona abantu bakwakira neza ko turabona ya mbere ni commentaire ashika kuri 175 ko si bimenyerewe ka plus de turabona ko abantu babyitayeho cyane. Yes, none uzobandanya canke bizogenda gute lavashe original? Je mbandanya nkora mon ami ma comedy mbandanya nkora umuziki mbandanya nkora byose je mbandanya nkora ikuru nuko noronko rufyito turabona na Umukozi yagize commentaire bro murankoreye ijoro ndabagwaye ni umfana wacu arabakunda cyane abantu bari biteze ko muri izi prank hazobonekamo na Stacy ariko menga ntabonekamo tuzogirana ko numva prank zizoguba nkoresha umugore wanje kandi numva prank nturinda kugira umuntu prank urasiprina umuntu uragira iki lavage kubera nawe biragushikira urasiprina umuntu donc rero nuko bajya bose uzobabwira uzokora uzobabwira nabo nyene bizogenda neza. Yes, kumbure turabona uri umuntu uvuga tuvuga twita umu YouTuber. Genda umu artiste. Artiste harimo ibintu byinshi muri art. Je suis musicien, acteur, comédien, YouTuber, influenceur, et je suis aussi journaliste. Asigaye abazi ibibazo muri no misi nico nari ngomba kwashika ko mbega lavashe wabimenyegere ko ufise ingabire no ko zibibazo. Je ndafise ingabire n'ibintu byose mutabima amahera byose je ingabire. Uko multifonction sasa. Fa gusa kubona amahera. Iyo métier cyanda yitora. Ibikira kitu cyote. Je no parloza yanje. Naona parlo ndayibona kweli parloza kweli. Yes, ariko ndi muri parloza bado mu journaliste, ndi muri zima prank, bado mu YouTuber, ndi mu vy'indirimbo, bado mu musicien, ndi mu makomedi uravyumva, bado mu comédien, ndiko ndagira ibintu ngirangize ya Visit Burundi hajya bado mu influencer. Visit Burundi, mbega Visit Burundi nawe nyene usanzwe ubikoramo nawe nyene? Cyangwa ugenda wenyene? Turakorana na nyene kwaje. Donc je vyose ndabikora, je fonction biva n'ivyo mandimo. Gikuru nuko vyonzanira urufyita. Yes, kumvure hariyo comedy nuvuga ya turendenze cyane ati Umukozi na Mabuja. Iboro vraiment big up sana bro. Merci. Ni creativity kumbure twiteze ko Alvash yayikora ariko yarabikoze kandi ni ibintu byo kora abantu bake. Wavyumvire gute Alvash? Neza. Navyumvire tu kurabizi yuko genda umuntu mbashaka guca kanota. Iyo idea yaraje kweri turakora je niyo mujama Gaston. Amacha turayidevelopa turakora ama seri kawaida kari kamwe gusa. Bacha turavuga reka tukadevelope turakagira karaba kareka. Niyo mujama nyene ni Umukozi wawe nyene. Wapi? Uyu aracuruza indagara. Acuruza indagara ni wa wundi ngo zandagara. Kandi uyu nyene muri Muropoza arimo menga.
Ni muri Zandagara gusa. Zandagara. Ari muri Zandagara nyine. Yes kumbura turabona ni umukozi na mabuje ibintu byagenze neza ariko hari ibintu bimwe twagiye tubona ko zana inkintu nyene bya bindi nyene abamama bambara. Abantu benshi baravuze ibibazo byinshi. Byo nyene lavage. Kwa bro na cyo hivi ku YouTube na YouTube ya madame kweli. Kubera yuko bibaho. Bibaho. Unafanya biti en public kweli hivi. No kibazo none no madame wawe ni madame wanje. Madame wawe man. Komera. Ari ibintu bibaho arabamabuje bose bafata nabe bakozi bahama Amasiripe bamese babahama ki amasutiye. Amaboka. Rero turiko tubikina kugira ngo twigishe. None gatwe turi mu bare y'abantu. None inyigisho zimwe zari zo kwerekana ikariso inyigisho nuko nyine abantu bo biheba ufata nabi kwa bakozi kumaze kumuha ivyo birabujije desha eda ndetse no kumukozi birabujije we gutanga amakareso ngo umukozi akomeze ko arashobora kugirira nabi biciye muri ayo makareso ina bashaka kugirira niya ashobora kuroga gakoroga gute kwaruka gute nimba tazo no bimenya gute kandi ndazi uburozi none bo kuroga gute lavage kine bavugiye atano mo yondoga gice akwera dutanga amasuviti mayo yakomese ndazi uburozi muta urabuzi igeze kumbure lavage benshi baravuze amajambo menshi lavage na tv yavi vraiment original bitu byaye ahubwo barasubwenge babonye ko ari inyigisho ma commentaire bon kiraptu lavage aho ni bon vraiment big respect bro nice one courage comment sauver manye ya yes kumbere watanze guseze gutanga message imeze gute itandukanye n'ivyo nyitubwiye kuri aba bantu nuvuga bashobora kubaroga nta kindi kintu kumvye kuvuga gushikeza ga lavage kuri ibi bintu byashize ko ngako hari abantu benshi mbona umenga bareta mu comment mingi sana ya barakunze moto abantu benshi cyane babonye ko ivyo twakinya ari ivyo kandi bibaho yego ndo bakanza kusema kama ibitu binyi lavage nasema kama sio ya fresh ivya no bavuze ahubwo ni ibintu vyiza uko aba mabuja benshi niko bameze ya yes kumbure lavage asigara umumenyesha makuru byose arabikora ameme takaba n'umukomedien ameme takaba n'umu artiste numu influencer numu youtuber ni mu youtuber byose biri muri lavage original byose bikora ryari biramworohereza mbega canke parce que ça fait partie de mon job urumva niko kazi kanje byose ndabikora byose urabikora wari usanzwe ubizi canke ni projet wari usanzwe ufise kuva kera canke vyaje mu UI bw'abana bo mu site uri mu UI bw'abundi uko mu UI mugabo UI bw'akamaro UI bw'akamaro lavage ni mu UI ku editinga kumenya gukamera byose no UI nabo nabinyigishije uko mu UI afu ibore na piga views kweli mu ineresha piga 631 napiga views kweli ibintu wari ubizi ko bizogenda gutya sinandabizi nyene ugaposta mukaraba reaction y'abantu creativity ya madebat none gute lavage kumenga kumsi ni wewe na Stacy mwabizanye ko munyuma turabona umenga abantu bose bacu babikurikira kubera jewe ndakunda gutanguza ibintu cyane abandi bakabikurikira ko nibuka madeba ni wa uri créer na Stacy mba créer madeba muri Bujahid uraranga ko nazitanguye Frank ari tuzobona abandi ati hajya lavage ko napiga lare none kuri kita abantu tumeze gutyo lavage tashobora kwa ama TV yose ngo abadeba TV zose deba ivuna madeba Ogani bon je ndiyemera aho ncavuga merci yarigishije abunyuma yanje narigishije muramenya urabona ko ufise creativity yes ariko ni vyiza cyane ufise ikintu uzi ko abantu bakwiganira ko uvuga ati je kijya kintu je ndakizanye je ndafise ingabira no umutari gukora ikintu ubwa mbere urafise ingabira no kuri ikintu ubwa mbere abandi bakaca bakurikiza okay yes kumbure iyi prank rero dusuye kuri prank we n'umugore wawe ya $10,000 nivyo canke sivyo ngabo nyene urumva kugira mwamwagirije ngo hari yango aragingo twara amahera y'abagabo babandi deja hanze nta muntu yobika $10,000 mu nzu none kuri ko mwagirije ngo twara abagabo babandi ngo amahera kubera ari prank ngo ariba amahera kubera ari prank kwamwagiriza umugore wako yiba amahera man none si prank urasharicho nuko nyene umugore wafise umutima ugumye vraiment cyane niwe je namfanya bitu hivyo sasa lavage kubera ariko ndabishaka okay oni mbabana bikugwa neza ariko ni fresh ariko kubwanje ndabona umenga ntivyo ariko bari vyiza cyane lavage no mwingiria sana niko bipasa kubwa bidapasa ingoraneri reka tuvyakire ko nyene lavage abivuze ariko ngo $10,000 ngo arasopa abantu ngo imizigo
Mugariza ubwa byagiye abantu lavage. Byagiye abantu bara bifurahisha abantu kwiri. Birifurahisha abantu vreba kwiri. Sikumbura reka tugaruke kuri post nuvuga ya post ndoro mumenyesha makuru ya posting avuga ku byerekeye inyambaro nuvuga mu fashion wawe yari yambaye aravuga yuko ngo ndi ku munyambaro ndundi ngo ntivyari bikwiye ko habaho ko abantu bambara gutya ndi genre nk'iki yari yambaye gute yari yambaye nko kunyene iyi post ntavyo mbora ayibona nga yes murayibona aho iyo foto nyene ngaho ni nyene lavasha yari yambaye DPS ya ngo ntivyari bikwiye nuvuga muri ndero ndundi ko abantu twambara uku tukashasha ducira kuri social media shaka twambare gute ikoti kuri plage une question umuntu avuze uko yashaka twambara ikoti kuri plage iyo namwambika ikoti kuri plage commentaire zari kubizo nyene rero barundi ukuri bivyiza baravuga ukuri bibi baravuga rero ucukura icyo ushaka wewe ucukura icyo ushaka kuko namwambika ikoti kuri plage uza yo erabo uyu mujaba n'umubono yambise umugore w'ikoti kuri plage biki nibiki iyo ya edition narayibonye nshaka kandi urumva yo kandi uru no journaliste kandi genda batahura ega bashaka page y'ibiduge je nambwiye madame je ndabitahura ivyo nawe abashaka ponuze page y'ibiduge nyene kugira ngo abantu bamusuive kandi c'est bien moi ça me dérange pas man yes nuvuga mu vyerekeye umuryango nta ngorane bagize comment itari nziza bavyakiriye fresh tu ariko no mugabo yo none nje namaze kwemera ikintu ninde wunda cyane mbega lavashe kubana muzokwibaruka mu nyuma nabona ko buzosanga bizanye izindi comments itari nziza abana nabo nyene antuka bazokura bafite ubwenge bazi ivyari byo ko nta mwana atazofatawe yuko kuri plage umuntu atayuza kwambara impuzu zo kuri plage uyu mwana azotahura yuko kuri plage bambara amakoti n'amakaruvati none ko utarashira muri clip none umuntu yambaye nkuko nyene nzumushira amwe n'ingoranire antuka nakibuza uzomushira very soon ya ariko tubiravye mu menga abantu baragira comment cyane kuyo babonye ibintu nk'ivyo bibaza ko biva ku kigalavashe deja nijya ndirimbo ya Fizo byari nk'ivyo nyene muzoyi byari nk'ivyo nyene iyi nyene agira sore vuba ya yes kumbure izo ari ibintu mutegeza kumenyera ibiki mo niyo mpamvu muziki w'Uburundi atera imbere wewe umuntu ariko arambara ibintu vya bien bituma ari muziki w'Uburundi atera imbere ukora critique c'est hama mundi musi wundi mwanya ngo aba artiste bacu bari international bari national c'est à cause de vous mwebwe tuko twakora ibintu byo guteza imbere igihugu cyacu mwebwe muri ko muragira ngaye ibintu ngo nuze yango ariko barahena ari guhena urimo hajya hari ibere ryabonetse cyangwa ikindi kintu cyabonetse ko byose byari bifuse umubiri si bisanzwe wowe ngaho nta muri ufise genda yeyo barikisha kugushavuza no kari burigwariye corona cyo twasanze ngaye mambo zawe ngaho yes kumbure biraboneka ko lavashe bitamuguye neza ariko twisunza ama commentaire turabona ko abantu bari bashigikiye post abantu bari bashigikiye post muzomenyera tuzozibambika bazozambara ku nguvu muwe muzomenyera ku nguvu andazi ko twe twabitanguje na Fizo aragira nabandi bazoshabagira muta azotaba itakwani enjomana yake ashozo komanta muruha mukunda reka turindire kumbure amategeko ni yabibemerera cyangwa bigakunda neza ni badahari amategeko nyabaki none ari umuntu yahenye haje okigenda kuri plage urabe abantu bambaye amakoti kuri plage no bakunze kuvuga yuko umundero ndundi ngo bijya nibiragera reka ngo mutakaza karanga ku Burundi urasaje tugituzogende ku mapisine turabe yuko abantu boga ni muzo hamo ucubabwira bose indero ndundi ko bibujije baje koga n'amanuze n'amarobe ahubwo robe de soirée yes kumbure lavashe original akubwira yuko byose ni kawaida byose biri mu gari impuzu kuri piscine baragukura akakubwira nta muntu injira baragukura bien tivyo ozanye nibi muri piscine deja inyo injirana aba kwitiki kubura byo nibishoboka nga piscine ufumamba nk'umuhungu boxer sawa ugango t-shirt muto baragusohora tivyo bintu kuberiki kubera ibintu bitajanye nuko kino batabitahura lavashe bivyerekeye azobitahura ni pole ni terambere pole tuvuga ko ari terambere cyangwa tuvuge yuko ari akaranga gatakaye akaranga maniga turi kubwarira muri ko abantu bakera ni bambara kujya lavashe ahubwo abakera barahena cyane abakera n'amabere yawe ari hejuru urafyira abakera ni bambara abakera barambara ushimye mugabo nivyo ivyo kweri inkumi kweri ngahe hejuru kweri hari vide none kweri kino ubu bibaye ubona umenga uri kuragira ukurahenera abantu
nukuri abo ntibaba barasomye histoire ya kera barahenda umva abo bantu bavuga ko mwe mu bigira uko nibo bataza karanga yego vraiment kera barahina vy'ubufu kera ariko ravashe nimba ari vyakaranga turabona ko dusubira rero inyuma mu vya kera siterambere rero niteranyu none vya kera nyene bizagaruka menshi tuzotangura kwambara impuzu z'ibiti none ndakubaza kweki mu madote menshi usanga twambanuzenya bose bambara impuzu za kera za zindi z'abamwezi mu madote ni kubera gukurikiza akaranga k'igihugu cyacu akakera ni gahera ko guhera ni gazohera none wowe ko usaze gukurikirana navuga akakera navuga ko guhena kuravuga nko bivuze nyene urabona yuko abakera bari babishigikiye abami bari babishigikiye yari tout à fait normal tranquille urazi guteka lavage gasosi nyene gateka gateka nyene ibintu kagenda fresh ariko mu kiganiro twabonye umenga madame yavuze ko agwaye mu nda sinzi kwa mutwaye kwa muganga ikijya nyene ijya prank wagetse ko agwaye mu nda karaba kuri Google ngo abana biwe baje kuri Google none kuri Google wakoresi kuri Google wakoresi Google yana nishinga ngo ya cancer ni cancer tu kanseri nta kanseri irimo ngaho kandi ivyo binini none ikinini gishobora kuba kidiriye ku bwoba yomurize naho umviriza abantu bahanze yagwaye arakantu yagwaye n'agahere aca kuri Google ngo reka gutinya rero Google ikimubwira ni kanseri yavuze ko ari kanseri yavuze ko agwaye kanseri je none ko ngwaye grippe ngwaye kanseri mu mazuru cavuga ko agwaye corona Regasha iyo ni bya mufilme igeze kumbure si ntagwaye ni ibintu yishizemwe canke tubifate gute abantu ko hanze n'ababono ba n'umugore wawe n'umubono rero ntago aragahere arakomiduru ibihere ino hose turavyuzuranye nidukoma amaruru we agahere kawe kazi utavuye komiduru ngo dafuye murashira kalisa karavaza araja kwipimisha sida cyenda kome araja kwipimisha kuva vuka ntaraja no mu bitaro jamais de la vie acha kurambia ndaga mu bitaro we ravashe acha kuseba bo acha kurambia ntugwara re cyenda gwa ukunyene ubuntu bw'urofa tunabi none ko ukunze kuvuga ngo turavye nk'ibiganiro agiye urakora avuga ko nyene abana nyene bakorera ko cyane nanuko wigeze wimvura ko uja kwipimisha gamana sinigeze jewe madame yaravyize uko nyene aravyakira ko nyene ati twarane c'est normal wewe yaripimishije ariko wewe waranse je sinshaka kwipimisha umvura atinya canke na mwanya ndayifitiye je kandi nzi ko nkome reka ja kwipimisha abantu basi ivyo bere navyo vyaje kubera iki ivyo fise mu birose ibi none wona bitera manika mukoroko kako fresh kwera none abere ufise jewe oya ntabire ufise oya square ragihere ufise hera mota ibirere bibirazwe n'umukoro mugabizo era ubusiga nisiga mukoroga izimvye yanga irarenze no kuri kwimana ushase n'amavuta agenda yakwereka azakurambya afu uno shakona kapoka zuri kweri bamboni sawa indani nye mukorogo nisiga ribei kali isiyonga mu Burundi umuzora bapoya muta si beauty kali ndazi namwe bige muzokwifuza kwisiga uzovuga yo ndashaka nabone isiga amavuta kage iwawe gayani abasha isiga kicha bakiraji chaka urisiga mukoro kizimvye isiyonga mu Burundi yo madame yaje kuzadi oya para vya madame shim naraguse tuzimvye Guess kumbure ni mukorogo izimvye kandi usiga uri proud benshi kera umuntu amuvuye ko yisiga mukorogo ucumwe n'umenga aramenje baramwinjiriye sana umusige muvyemera nibisanzwe usiga tuvyemera je nande ni jeje nyene wewe nyene je moi ça me dérange pas none sitavyisiga none ushanda kubesheri mbwa bavuze ku muhungu menga birasarisha ukunuma utabisarisha none bisarisha wowe turavukana dufise ubuzima bumwe ta vie moi j'ai ma vie okay nimba bigukoroga wewe aronke moi je m'en fous je ndi koroga uri korogora byisi fise tibe fise amavuta fise sabuni byose najanyiranya ku kwezi kumwe bigutwara nk'ibihumbi 100 canke iraki zitanu arenga naraki zitanu sinobesha mugabo nka sambara amavuta y'ibihumbi 100 lafashe isiga ku mubiri wiwe shaka genda guhe n'amanuzi ndakwereke nkese igeze kumbure ari proud nivyo yisiga korogo ni pesa weka jipake vaseline hivi sio mambo ya moviti beauty hapana
Ivyo ntavyo wisiga. Piga mukorogo canga mix za mukorogo. Ndani. Utangara mbaye mwiza kurutara mushikawe. Really? Yeah. Ubu mwiza gusumbya umukobwa. Muta. Aho garavashe uruja ukavuga ati ari umukobwa je nsumbye ubwiza. Muta je ari abakobwa sumba ubwiza benshi ndakira. Abakobwa b'isabuni. Bazara bya bisaburi by'ibijyeye. Uramaze kwihora bya bisaburi ibi. Kiri ku ketware hejuru. Kifula unabashinda uzuri. Baba basagute abakobwa garavashe. Bameze gute nkuko basarika isabuni. Wahejeje. Igiye skumbure lavasha kubwira yuko ayo bafise ubwiza ari abakobwa basumba ubwiza basa n'ibisabuni. Bile bisabuni bya vrai. Ari abakobwa muto ubona ukavuga uyu uyongera Imana yamuremye muri weekend. Yes kumbure lavashe uri mu bantu ba mbere novuga iyo uravye uragira na commentaire mbega uracari kwa kundi nyene n'ubu warongoye galavashe ubonye umukobwa ukagira ko commentaire none commentaire none si bisanzwe lavashe nilizani ulioa bitaisha man none uba wamukozeko uba wamuvugishije nagira ubufise gwawe Imana yaguhaye nshobora kubona nka Lamborghini ikiye hayi ukavuga Lamborghini ndaki kandi ufise vite Lamborghini rakaze non genre je vais dire une voiture par exemple ouais mari kubiza guys abona giragire ya challenge zipange uko zigire hejuru giragire ya challenge indi y'amakazi giragire hoya zipange uko okay sawa abakunzi wa DSL lavashe ararenze bro original irakaze muga yaravumye ico kimwe iyo ni sawa yabone iyo yamusereshire hajya iyo onye iyo yishire nga iyo shiramo shabura aranyaru yabonye Gira. Arabigira. Aza mara fisa arabigura. Twende. Wereka. Reka wewe. Wereka. Kura amaboko.